wazi gituma jewe ijuru nk'ubu unya numva rinyubaka nuko abantu b'Imana abantu bama bapfa tugira twaripe abantu bama bapfa mbega niki kibabwira ko mwebwe ngaha mwese niki kikowe kikugarantisa ko utazopfa semaine prochaine erega abantu barumva ngo je kamengo ndacari jeune nta ba jeune bama bapfa reka ndabwirega abantu b'Imana ikintu natahuye gusaza sukuvuga imyaka umaze ubaho ofete gusaza biri determine na ryari uzopfira nimba uzopfa ufise 42 ans uyu munsi ukaba ufise 35 uri mutamashaje atanamenya gifise mwavyumvise umuntu azova muri ubu buzima afise 45 uyu munsi akaba afise 35 washaje cyane wahwereye ico utarakora wacerewe kugikora nturibaze ngo nzobikora ngo ninde akubwira wowe ibintu bibaza ryari uzobikora wowe utazi igihe cawe cyo kubaho ko kingana rero abajene benshi muri ngaha murashaje kuko ugusaza kwawe kuri determine na ryari uzova muri ubu buzima sasa rero nimba tuzobuvamo vrema ya reka twiyantrene haleluya kwizina ryacu rizoshigwa mu kibanza c'intibagiranwa Imana ikadushimira rezo yacu yo kubaho ikintu dukwiye kwishimira kitadeseva ikintu woharanira utazopfumaramaye nuguharanira Yesu n'ivyiwe no kujana nawe ibisigaye byose uharanira no kujana navyo haleluya igihe kirabititura